yahimbazwa hashimwe umwami ko yaduhaye kino gitabo cya kera, kandi iminsi yose ni gishasha kuri twebwe. Iyo muhemu w'Imana agishize ko umuco akagiha ubuzima, nivyo niyumviriye igihe ajya amajambo abiri yasomwa mu kwiyumvira ku byo Pawulo yasavye abigishwa i Efeso. Mu byakozwe n'intumwa 19 haranditswe ngo, nimba mwasomye neza mwese muri Yohana 7 yavuga ibya muhemu yategezwa kuzoza kubazoba abizera, niko kandi byanditswe co kimwe mu gice ca 2 c'umurongo wa 39 ndawusoma wose. Yagomba kuvuga Yohana 19 ngo yavuga ibya muhemu yategezwa kuzoza kubazoba mwizera, kuko muhemu yera ntiyari bwaze, kuko Yesu ntiyari bwaduzwe mu bwiza. Mu byakozwe n'intumwa 19 neza niyo nyishu Pawulo yahaye abigishwa igihe yababaza ikibazo. Byakozwe n'intumwa 19 umurongo wa 2 na 3 arababaza ati, mbega mwarahawe muhemu yera igihe mwizerera? Baramwishura bati, ntitwari bwanavyumve yuko muhemu yera yatanzwe. Murabona rero urugero urwo ari rwo, ko 100% muhemu yera yategerezwa kuza kuri babandi babaye abizera bose. Pawulo rero ahuye n'abantu bavuga ngo turabizera, acarabaza ati, none mwararose muhemu yera? Baramwishura bati, ntitunazi nuko yamaze gutanga. Rero ico ni ikintu gihambaye cyane. Reka nsubire gusoma igice ca 2 ca Yohana 7:39, kuko muhemu yera ntiyari bwaze, kuko Yesu atari bwaduzwe mu bwiza. Ariko igihe Pawulo yahura n'abo bantu, muhemu yari yamaze kuza gutangwa, Pentekote yari yamaze kuba, muhemu yari yamaze kuza. Mbega amajambo meza! Rimwe na rimwe umuntu aribaza ati, ndibuka umuntu yampamagaye kuri telefone ari muri Swisse, ntashoboye by'ukuri kuramutsa mwene data uko nkuze kubikora. Abantu baranavuze bati, kuko iyo mfashe ikiganza c'umuntu ndamukanya n'umutima wanje wose n'inkomezi zanje zose. Aho rero mwene data yaraje, nari mvuye basi nari ngira mvuye mu gikorane, hanyuma rero ndengana ambwira ngo sinamuramukije mu kiganza, ko namugire ikimenyetso gusa c'ikiganza ko hari ikintu napfa nawe, ku buryo atashobora kubyihanganira. Hanyuma ntiyashobora kuza mu gikorane izuruku kuko ngo yaratsitaye cyane, kuko ntamuhaye ikiganza canje cose, ariko gusa namugire ikimenyetso. Bagenzi, none uguhinduka kuri ngaho birababaje, nta gutahurana guto hagati mu bana b'Imana. Mbega murazi ingene mpatwa mu makoraniro, ndafise ico njejwe, sishobora guhagara ngo nze kubwira bose ndamutse umuntu uwo ari we wese ku buryo yosemerera yoboroga. Ni ibintu rero bitandukanye, ariko ucubona yuko wa muntu wa kera ntarapfa kuri benshi, ariko Imana itanga ubuntu bwayo. Natahuye uwo mwene data ntiyampamagaye, n'umugore we yampamagaye, hanyuma ndamubwira nti,
mubwire yuko ndamukunda n'umutima wanje wose. Abantu kandi barabizi, ariko umwasi iminsi yose yamazanana mu byiyumviro. Umwasi azana mu byiyumviro nk'uko nyine n'icyumviro cyiza kiza kivuye ku Mana kikatugirira neza, kikatwegeranya bamwe n'abandi, n'ikindi kibi kirashobora kuza kikava ku mubi kikatuma tugira uruhagarara hamwe n'abandi. Mugabe ku cyumviro cyose kiza, murabe n'intumbero, murabe n'amerekezo n'icyo bizana, ni ukugaba kuco umuntu yiyumvira. Mbega ntitwasomye ubushize mu muri Mariko ngo dutegezwa kandi kubaha Imana no mu byumviro byacu, Mariko 12:30, dukunda Imana n'umutima wacu wose n'ibindi n'ibindi, n'ubugingo bwacu bwose n'ibyumviro byacu. Sinashoboye kubivuga, sinobivuge ahandi. Umuntu atumbereye mu mutima azotahura byose neza. Sinibaza yuko umwana w'Imana w'ukuri agira ikibi mu mutima wiwe. Igihushane dutahura bose mu bihe byose. Imana idufashe dushobore kubishikira. Naho honyine niwo mwe mu Imana azoshobora kutuzako. Igihe hari ukuhuza kw'Imana, umwe akemera uwundi nk'uko ari, ntihagire ugira icyapfa na mugenzi we mbere n'akantu na gatoyi. Hanyuma rero uguhuza biba biri ngaho. Ndafise inkuru nziza zo mwene data wo mu Bushinwa, twaravuganye ku telefone ejo, abaye i Singapore, yasomye broshire mu Congereza ngo umugambi w'Imana n'abantu. Arakogwa ko ku buryo yambajije nimba no mwemerera agasobanura iyo broshire mu Gishinwa, hanyuma ngo ishobore gushikirwa hariya n'abandi. Ndibaza yuko ari ubuntu bw'Imana, Imana ikore ku bantu nk'uko tubizi n'umutima, mu ndimi zose, mu bwoko yose, mu mahanga yose. Hanyuma inkuru mbi, ibice birabandanya, ntibirakwira. Kumbure haracari n'inyigisho nshasha ziza gusubira guca ibice mu bice. Mwene data afise icyumviro yuko Mwene Data Branham azobanza kugarura abapfuye ngo minsi 30 cyangwa 40, hanyuma hakazoca haba izamugwa. Hama kubw'ibintu nk'ivyo rero haciye haba ibindi ibice bishasha biza mu migwi no mu bikorane mu mazu, udugwi duto n'udukorane duto. Ivyo byose kubera Mwene Data Green yabivuze. Hama ivyo navyo akavyandika akavuga ati Mwene Data Branham yambwiye ngo abapfuye bazozuka babe kumwe natwe iminsi 30. Iminsi 30 jewe nta gaciro mpa, nta ibyo umuntu uwo ari we wese avuga. Handitswe ku mwami wacu ngo ntaco yigishirije mu mpisho, byose yabivugira ku mugaragaro. Yohana 18:20. Nta kintu na kimwe coshobora gusobanurwa mu muco. Branham yarabivuze. Nimba yarabivuze rero birabitswa ahantu runaka. Atari uko rero kuri je ntibibaho mu buryo bw'inyigisho. Ariko nk'uko maze kubivuga, baturega rero yuko tutizera umuhanuzi 100%, ngo ntitwizere iki cyangwa kiriya. Ariko biri kose turizera n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose ku ijambo ry'Imana ryose, ariko ntidutera umugongo iryo jambo. Umuntu atwaye muri we imbuto y'Imana y'ukuri, nta kundi yobikora, aba afise ubufatane n'ijambo ry'Imana. Ico umwami akora ku bandi ivyo birabaraba. Twebwe ntaco dufise tuvuga kuri ivyo, niwe azogira ico azokora ubwiwe. Ndazi ko Mwene Data Branham yarakoze amatangazo amwe nk'akarorero ngo nzosubira guca muri ino nzira.
yaravuze ibyo kwerekwa ihema, yaravuze ugukwega kwa gatatu, yaravuze ibintu bimwe bimwe. Ndabizi neza gusumba bene data bose bazanamwo isobanuro uko bigombeye, kuko nasobanuye ubutumwa bwiza bwose bwiwe, nabwumvirije mu buryo buhagije. Rero si igikorwa ciwanje, si cyo kwitwararika ivyo. Naho bombaza ibibazo ku bintu niboneye, sinomenya ico nishura. Byose turakwiye kubikira Imana. Nimba umuntu yoza kumbaza ngo Mwene Data Frank, none ivyo bizotangura ryari hamwe na ya mashini isarura ingano? Nta na kimwe nzi, ntaco nzi. Undi Mwene Data arazambwira ati Mwene Data Frank, warabonye ko umugeni yaje ava iburasirazuba? Yego naramubonye, nabonye icumba kinini cyane. Ikibazo kiramba ndakibazwa ngo mbega ni iyi nzu y'i Krefeld? Ndavuga nti oya, si iyi nzu y'i Krefeld, kuko umurongo wo mu rubavu ntiwari nk'uko bimeze ngaha, wari hariya imbere. Rero indani canke aha imbere iruhande y'abavugirwa ubutumwa, ibintu umuntu wabonye neza neza urashobora kuyivuga ido nido, ariko sinobwira umuntu n'umwe yuko abantu ubu bose nibaze mu mubiri hano, nk'uko umwami yakoresheje uburorero bw'umubiri avuga ubwami bw'Imana. Imana irashobora, kandi nimwibaze nk'akarorero ibyabaye ku byo kurya n'inzara ku ntango. Sinubahuka no kuvuga yuko ifu, amavuta n'ibyo bintu byose byavuzwe, ariko niko byagenze, mbe nikosa ryanje. Hanyuma buno nyene mu gihe nibaza yuko ibintu byavuga ico byasobanura mu mayo, ariko byabaye none iby'imwemu, ibintu by'umubiri ivyo byari byavuzwe. Uko rero nta muntu n'umwe ku isi yoshobora kuba umujanama w'Imana mu buryo bwihaje ngo avuge ikintu cyose. Dutegerezwa byose tutegerezwa kubishira mu biganza by'Imana. Uko rero niho tuzoba tuzi neza ko turi ku nzira y'ukuri nziza. Yaba umuntu avuga imituragaro n'ibindi, ivyo nta gaciro bifise. Imana niyo yisobanura yonyene, kandi niko bizoguma gushika ku mpera. Nta muntu n'umwe dukeneye yoza. Mbere murazi ku bijyanye n'imituragaro kuri Zaburi, hariho Zaburi ivuga gusa ku mituragaro, nayo yarabivuze. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera barabikoze. Nimba rero abo abanyamituragaro bagomba kumenya ibyo byose, nanjye nkababwira neza nti byose biri muri Bibiliya, ariko neza ni ukuraba mbega byavuzwe mu majambo ayahe. Kubw'ubuntu urashobora kubitandukanya ukamenya n'igihe bijanye n'ivyo. Murashobora kubisoma muri Yohana 12, igihe habaye uwo muturagaro, abantu bakagira ubwoba bakavuga bati ni umuturagaro. Murazi ko ryari ijwi ry'Imana. Hanyuma rero muri ayo majambo nyene haranditswe ngo ubu rero urubanza rw'iyi si rugira rube, umwami w'isi agira gucirwa kwiteka. Yohana 12:31. Umuturagaro ujanye n'uburake n'amateka. Muri Yobu ndahejeje kubisoma, Yobu 36 haravuga, harazwe ku murongo wa nyuma ngo urwamo rw'umuturagaro wiwe utangaza yuko ari hafi yo gusuka uburake bwiwe kuba nyabyaha. Yobu 36:33. Si ikintu ciza, ariko bitangaza uburake. Ubananije gusoma muri Yobu 37, ngwego umutima wanje urajugumira, ego uvuye mu kibanza cawo. Murongo wa 2 ngo nimwumvirize, yemwe nimwumvirize ukwivuga kw'ijwi ryayo n'ukuririkiza kuva mu kanwa kayo, ugukwiza munsi y'ijuru hose n'imiravyo yayo ikayishitsa ku mpera z'isi. 4 hanyuma y'ivyo ijwi ryayo rirahinda, igaturagaririsha ijwi ry'icubahiro cayo, ntirinda kuziganya imiravyo, ijwi ryayo rica ryumvikana. 5 Imana ituragarisha ijwi ryayo bitangaje. Nk'uko maze kubivuga, rimwe na rimwe ndasoma ni Zaburi nziza cyane, ni Zaburi ya 29 murongo wa mbere.
murongo wa mbere. Uhoraho yemwe bana b'Imana mwaturire Uhoraho ko afise icubahiro n'inkomezi, muhe Uhoraho icubahiro kibereye izina ryiwe, musenge Uhoraho mushajije n'ukwera. Murongo wa gatatu. Ijwi ry'Uhoraho rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icubahiro ihindisha inkuba, niwe Uhoraho ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Kane. Ijwi ry'Uhoraho rifise inkomezi, ijwi ry'Uhoraho ryuzuye igitinyiro. Gatanu. Ijwi ry'Uhoraho risatura ibiti by'amasederi, mbere Uhoraho asatagura amasederi y'i Lebanoni, ayakinisha amatavu nk'inyana. Lebanoni ni Siyoni, ahakinisha amatavu nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uhoraho rishwaza ibirimi by'umuriro. 8. Ijwi ry'Uhoraho rinyiganyiza ubugaragwa, Uhoraho anyiganyiza ubugaragwa bw'Ikadeshi, n'ibindi n'ibindi. Ijwi ry'Uhoraho murashobora kubandanya, ndamaze kuvuga kuburaba byose. Iyo rero abantu atakindi kintu bafise cyo gukora atari kuzana imuvurungano igatangura, umuntu aca yibaza mbega ku mirongo yose ya Bibiliya iyo dufise mu ijambo ry'Imana, ntimwibagire bino ibihe bidashira. Nta kindi mwumvise hano hantu gushika kuno munsi mwumvise gusa ijambo ry'Imana ritunganye. Sinshobora kwibaza ngo iminsi yose nashoboye kugira ubuzima bwa rino jambo, ariko ndashobora kuvuga ikintu ugutangaza ubutumwa bwiza ni ukuri 100%. Sinigeze kumbure ntokera kubaho 100% bw'iryo jambo, ariko kubw'ubuntu bw'Imana twahishuriwe iryo jambo ry'Imana, turabishimira Imana. Wo gusa wosoma Yoweri 2 hamwe n'umwaka wo guhanwa no kugarurirwa n'ibindi, umwami kwaza, umunsi w'umwiza w'umuzitanya n'ibicu. Hanyuma umurongo wa 10 muca mubona neza neza yuko ari bijanye n'umunsi w'umwami. Yoweri 2 umurongo wa 10 ngo imbere yabo isi irahigita, inyenyeri zicura umwiza, umwami yumvikanisha ijwi ryiwe. Ubundi ubusobanuro avuga ngo kuko abasohoza amabango yiwe ari benshi. Ego ni umunsi Uhoraho urahambaye, urateye ubwoba, ninde azowihanganira? Biratangaje hano nk'uko biri muri Amosi igice cya mbere, umurongo wa 2, Amosi wa mbere igice cya 2. Amajambo yiwe yari uko: igihe umwami yivuga ari i Siyoni, akumvikanisha ijwi ryiwe ari i Yerusalemu. Aha naho ni ikibazo c'imituragaro. Aho rero ngo agasongero k'Amere karuma, ntaco bitwaye ico umuntu wese avuga. Tugume turabizigwa ku ijambo ry'Imana gushika kumpera. Nta muntu numwe azihenda canke ngo azimire, mbere n'igipfu ntikizozimira nicaguma ari cizigiye ku ijambo ry'Imana. Reka nsubire gusoma bino rero mu Vyahishwe Yohana 10 kubijanye no kugaruka k'umwami nk'umumarayika w'isezerano, atari nk'umukwe ariko nk'umumarayika w'isezerano. Vyahishwe Yohana 10 umurongo wa 1. Nk'umumarayika w'isezerano, mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywamazi. Mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe yasa n'inkingi z'umuriro. 2. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga n'ic'ibumoso agishinga imusozi. 3. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemerera
asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo kandi imituragaro ndwi imaze kuvuga nariko ngira nandike numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti matanisha ishashara udome ko ikimenyetso ivyo imituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. aha ntaco twobikorako ni ingingo y'Imana bizoguma gutyo ntituzogaruka ngaho ntituzosubira ku kico tubikoze. Imana yavuze ngo ibyo ntibyandikwe, ibyo ntibyanditswe. Rero ibintu byose byigishwa kuri ibyo ni ibinyoma, nta n'ikindi kirenze ko. Murazi agahinda Mwene Data Branamu ko yararindiriye ko haza ikanguro mu mugeni. Aravuga neza neza ati umugeni ntaramenya, ntararuka ikanguro, hazotegezwa kuba iyo mituragaro indwi yo kumukangura. Yabonye yuko ibimatanije indwi byari bamaze guhishurwa, ibisigaye byose byari byamaze gutangazwa, hari hasigaye ikintu kimwe cyari mu ibanga. Maze aho niho yashize ibyizigiro byiwe. Nanjye ndabizi, nta muntu n'umwe akeneye kubimbarira. Ndabizi neza gusumba bene data bose babyisunga. Jewe nta kindi nokora, ntegezwa kureka ibintu byose mu kibanza cyabyo Imana ifashe kubikora. Amen. Nta kindi kintu mfise cyo kuvuga, nta burenganzira mbifitiye. Ni igihe gusa umwami azomanuka nk'umumarayika w'isezerano, kandi nk'umumarayika w'isezerano ntazoza kwishengera umugeni, ariko ku mugeni aza nk'umukwe. Amina. Kandi aza gutahana umugeni imuhira, ntaza gushira ikirenge ku isi no ku kiyaga. Twebwe tuzoduga mu kirere duhure nawe mu kirere. N'igihe azokwihishurira ubwoko bwiwe nka wa wundi nyene ibintu, nk'uko umwami yabibwiye Yosuwa ngo aho ikirenge cyawe kizokandagira hazoba arahawe. Umwami rero yaremye ijuru n'isi, yaremye isi n'ikiyaga. Igihe azoshira ikirenge cyo ku kiyaga no ku isi, azovuga ati ni jewe nkomoko ya byose, naba ng'uburenganzira bwanjye nta n'ikirenzeko. Aho rero niho imituragaro indwi izo kumvikanisha amajwi yawe, si imbere yaho kandi si mu nyuma. Amen. Iryo ni ryo jambo rihoraho ry'Imana. Namye mvuga ibihe byose ko abahanuzi n'intumwa boshobora kwicara hano igihe ubutumwa butangazwa, nobivuga nanje nano nobivuga n'umwami ahari. Nta kundi vyogenda, nk'uko wenyene ubwiwe yabitondetse akabivuga akabitondeka. Nta n'ukundi vyogenda, nta n'ukundi bizogenda mu bihe bidashira. Murazi igihe cyose urugendo nk'ubwo ruba rundindiriye, ntubuzi kuzogaruka. Iminsi yose tuba dufise ibyizigiro. Abantu benshi baragenda ntibagaruke. Hanyuma igihe cyose ikintu kidasanzwe kigakoreka muri jewe. Ndagerageza gukwega muri kahise ngo ndabe ibyo nakoreye Imana, hama ngashikira ino ngingo. Kuguma uhagaze ni imbere y'Imana hamwe n'ibyatangajwe. Igihambaye nuko twese tugira ukwizigira umwami yuko ijambo ryiwe rizokomeza gusohoza kubwo ivyo ryatumye gukora ribe irizima na muhemu wayo. Twese dushobore gutera intambwe tugende mu kwizera. Hanyuma kubwo inyigisho ntituri nyuma, ariko kubwo kwizera by'ukuri turashobora turi nyuma, kugira ngo umwami ashobore kuroranya amajambo yacu n'ibikorwa byacu, kugira ngo tubone ikiganza ciwe kiramvuye, ijambo ryiwe ryemejwe kandi izina ryiwe rihawe icubahiro. Uno munsi turafise ico kwiga. Kumbura hari ufise ikibazo ubu rero yokibaza. Ufise ikibazo yokibaza, nta muntu n'umwe.
twari tugeze hehe mpera mu Bitesalonika ba kane, Abitesalonika ba mbere 4:5. Tubandanye Abitesalonika ba kabiri igice ca mbere. Mwene Data Rusi amaze gusoma igisomwa nkuko ndabizi, ni igisomwa ciza cane. Ndizera ko Mwene Data Rusi yasomye ico gisomwa kuri weekend. Mbega ahavugwa hano ku murongo wa 3, Abitesalonika ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 3. 2 Thessaloniciens 1 verset 3, nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés, car il est juste et équitable de le faire à cause de la foi qui croit abondamment en vous. Biradukwiye kwama tubashimira Imana bene data nk'uko bikwiye, nk'uko ukwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira. Natwe dushobore gukura urukundo rugwire kandi dutere intambwe dukure, dushobore kandi kubibona twerekane nuko twakuze. Hanyuma igisoma kirabandanya ku murongo wa 4. Nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana kubwo kwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mushinyiriza. Gushika ubu turarinzwe mu buryo bugaragara. Kera barakubitwa, barahamwa n'ibindi. Uno munsi oya ntituragera ngaho. Nta muntu n'umwe azi ikiza gukoreka n'ikizoshika. Murongo wa 5, ico nico kimenyetso co guca amateka kw'Imana kugororotse, ngo muze mwemererwe gushika mu bwami bw'Imana, ubwo namwe mubabarizwa. Amen. Ninde abazwa? Umwami yavuze gute kera? Mbega ni gusa kubwo ubwami bw'Imana? Yavuze neza ati kubw'izina ryanje muzokwankwa n'amahanga yose. Kubw'izina ryanje muvyemera cyangwa mutavyizera. Abayuda baraca babazwa uno munsi kubwa Yesu. Mwamuvyizera 100%. Iyo hataba Yesu w'i Nazareti, ntihobaye urupfu rw'imiliyoni 6 z'Abayuda, ntihobaye uguhamwa kw'Abayuda, ntihobaye ikintu na kimwe. Bobaye nk'ayandi mahanga yose, ariko kubw'izina ryiwe. Ubu rero turashitse ahantu hakomeye kuko batamenye iryo zina, Yashua, Yahwe, Mucunguzi. Nico gituma bashoboye guca muri ibyo bigeragezo byose, ariko ivyo navyo nyene vyari mu mugambi uhoraho w'Imana. Tudashobora gutahura neza. Mwene Data Branham abivuga neza mu butumwa bwiza ngo tushobora gusigura Imana canke amabanga y'Imana. Ikintu cyose wosobanura ntaco gipfana n'ukwizera, kandi ni by'ukuri. Nta buryo na bumwe buhari bwo gusobanura ubumana, naho wogerageza mu kwaguka kudashira. Hoba imisi yose umuntu yoza n'ibindi bintu bishasha akuye mu byanditswe, bikaguma biza bigahagara bikagaruka. Ivyo rero ntivyogira impera, isobanuro ntizogira impera. Ukwizera gushika ku mpera idashira, ukwizera konyene kungwa canke mu bumwe bw'Imana na mpemu y'Imana. Si ukwiyumvira, si ugusobanura, ariko n'uguhishurirwa kubwo ukwizera. Turafise amashimwe ko Umwami yabiduhishuriye. Kuri twebwe si amajambo dusoma gusa ayo dushobora kwiyumvira ko. Kuri twebwe nibijanye n'Imana ituvugisha, kandi n'uguhishurwa kugomba kw'Imana kuri twebwe mu majambo yayo, ku buryo ijambo atari inyuguti ariko ni mpemu itanga ubuzima. Turazi twese neza ko utoshobora gusobanura ikintu na kimwe. Byose birarengeye uko twibaza, ariko kandi ntibinakenewe. Ni ukwizera kubizana.
niko kubigira byiza, niko gukiza, niko gutanga ubwiza. Si isobanuro, oya, ukwizera. Hanyuma ku murongo w'indwi, ngo kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe, aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azaranye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe. Amen. Umunani, hagati mu muriro waka yishure guhorwa abatemera Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Turashobora guca tuja mu bya Yohana ngo umunsi wo guhora, aho umunsi zo waka nk'itanure. Turazi igihe icyo ari cyo n'umunsi wari wo. Byashyizwe Yohana Gatandatu umurongo wa 19. Bica bibandanya kandi mu Tesalonika ba kabiri rero umurongo w'umunani, aje guhora abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Umurongo w'icenda, bazohanwa niko guhona kw'ibihe bidashira kuva mu nyonga h'umwami no mu bwiza bw'ubushobozi bwiwe. 10, aho azozira gushimirwa abera biwe kuri wa munsi no gutangarirwa bw'abamwizeye bose, kuko intahe yashinze muri mwebwe yemewe kuri uriya munsi. Ubwa mbere tuzoba turi nk'umugeni n'umukwe mu bwiza. Hanyuma umwami inyuma y'ubukwe azoza guhana abatizera bose, hama tuzoja tugarukana nawe kugira ngo duhabwe ubwiza nawe, kugira ngo tube kuri ino si. Amina. ngo dushimwe n'abantu bose bizera, kuko hazokwiyongera ko abasigaye mu bizera bazoba bari mu bwami bw'imyaka 1000, ariko batashoboye kuja mu izamurwa, ariko bazoba bari mu izuka rya mbere, kuko haranditswe ngo harahiriwe uri mu izamurwa rya mbere. Byashobora na 20:6. Hanyuma haca haravuzwe mu muhanuzi Daniel ngo harahiriwe abashishikara bagashikana ku minsi 1350, ni ukuvuga mu nyuma y'ibyago bihambaye gushika mu myaka 1000. Daniel 12:12. Ariko byo ari byiza ko twandika kuri icyo kintu. Mwene data yarambara ati, Mwene Data Frank, uvuga ku izina ry'umwami, mbega nitwo soma ibyo ari byiza ko dusoma, ariko nimumbaze, mbega umunsi wanje ugomba kugira amasaha 48 n'ibijanye nk'uko abavuga butumwa bafise ubuzima bworoshe, bakora igikorane cy'Imana kuwa Mungu mu gitondo, kuwa gatatu bakabwira hama bakaza barindiriye ubukwe canke uguhamba, bakaguma birindiriye undi wa Mungu. Inyuma y'ibikorane 16 mba ndi mu biro kuwa mbere 2:00, hanyuma umunsi ugatangura. Nta muntu n'umwe azi igihe uza guherera, ariko sinidoga, ndafise amashimwe kubikora, ndabikora n'umutima wose, ntihimbazwe izina ry'umwami. Naho rimwe na rimwe biba bigoye mu buryo bw'umubiri, nicyo gituma ngo ntiducike intege mu cete cy'Abikorinto. Nubwo umuntu wacu w'inyuma yoba ariko arabora, uw'imbere aguma yabamusha umunsi ku wundi, akambikwa inkomezi. Turandanya n'umurongo wa 11. kumbure twiyumvire kubumvise ibyo Mwene Data Branham yavuze bijanye n'ibyanditswe, yuko hariho ubuzima bumwe bwonyene budashira. Hari ubuzima bumwe bwonyene budashira buri mu Mana, kandi ubwo bugingo budashira bwaragaragaye muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi uwo wenyene afise umwana w'Imana niwe afise ubugingo buhoraho, niko ivyanditswe vyera bivuga. Udafise umwana w'Imana nta bugingo afise. Rero hano ngo
nimba byasobanuye ngo halo bisobanura ngo uhoraho, kuko abasobanura bararaba isobanuro y'uko yari imwe, bakoresheje iryo jambo rimwe ndashobora kuvuga n'amajambo atandukanye mu rurimi rwacu ariko arasa. Rero neza neza biratugora gusoma, bamwe bazoshigwa mu muriro udahera, abandi baje mu bugingo budashira. Rero bose barashobora kuza bakavuga ati rindira, hano haranditswe ngaha Matayo 25:46. Ntibashaka kumenya uko ijambo guhoraho haboneka gusa inshuro 16 mu isezerano rishasha, si inshuro 10 n'amajana, ariko ahari haro bivugwa ngo ibihe bidashira uja mu bihe bidashira, ariko ntibibaho. Ibihe bidashira ni nk'umuzingi, ntiwatanguye ntuzohera, nk'uko Imana itigeze itangura ntizogira n'impera, ntishobora kugira impera. Nivyo biragoye rero gutahuza ibyo abantu. Usomye hano muri Matayo 25 ibyashoye ngo abamwe bazogenda mu guhoraho canke gutakarabi guhoraho. Ntushobora gusoma ndabihuza, handitse hano ngo bazohanwa igihano. Bazohanwa ni ukuvuga ni nk'imyaka, ngo ero ni nk'imyaka umuntu yoshiruka ati mana handitse ngo guhoraho ndishurike. Nitwatahura neza, Imana yonyene niyo ifise ubugingo buhoraho. Abantu bose bagize umwimenyerezo w'Imana bakakira Yesu Kristo, muri bo bafise ubugingo budashira. Kandi umuntu adafise ubwo bugingo nta bugingo afise. Ibyo rero bica bimara ibihari. Ndafise amashimwe ku Mana, kuko bwa mbere twizeye ko Imana yari izi byose. Hariho abantu idakwega ndahamagara abo Imana yari izi ko batazokwigera baza, batazoshaka kuza, badashobora kuza, uko igituma cyose Imana ibifate gutyo. Ariko abo bantu atahamagaye hanyuma bateza guhanwa ibihe byose kubera atabahamagaye, byoba biteye ubwoba, byoba bitaruranye n'ubutungane n'ukwera kw'Imana. Ntibishoboka. Inyuma y'imyaka 1000 urubanza rwa nyuma ruzoca ruba urubanza rw'impera. Mbere n'urupfu n'ikuzimu bizotagwa mu nyenga y'umuriro. Nta mwotsi uzobananya kuduga ngo abantu baze kuraba umwotsi. Oya, hazoca haza ijuru rishasha n'isi shasha. Ntihazoba hakiriho umwotsi wa kuzimu kwake. Nta n'umwe azobona umwotsi mw'ijuru sha no mw'isisha. Ibyo ntibizobaho. Ntiyobaye ari isisha n'ijuru risha. Oya, dushobora kubwira gusa abantu abo ukwizera kwabo gukomeye. Abandi bose bashavuga ati Mana yanje ibi nabyo nibiki. Murazi yuko nta na hamwe handitse muri Bibiliya yuko umuntu afise ubugingo budapfa. Nta na hamwe byanditswe. Ibyo ni byo abantu bavuga. Nta na hamwe byanditswe muri Bibiliya. Ni igihushane canditse. Handitse ngo ubugingo bwose bukora icaha buzopfa. Ezekiel 18:4. Ego, ariko ntibavuga ngo ubugingo, ngo hariho ubugingo buhoraho. Umuntu yabaye ubugingo, hari itandukaniro rinini. Tubandanye gusoma kwacu. Umuntu yabaye ufise ubugingo. Guhera ku murongo wa 11 Abitesalonike ba kabiri 1:11. Nico gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagagwa ryanyu,
kandi ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose n'igikorwa canyu cose kiva mu kwizera. 12 kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rishimagizwe muri mwebwe, namwe mushimagizwe muri we, nk'uko ubuntu bw'Imana yacu n'ubw'umwami Yesu Kristo buri. Hano Pawulo mu buryo bufoboye arabona uguherahezwa, ariko avuga ku kuza k'umwami, ukuzamurwa n'umunsi w'umwami, avuga kumva ati azokwihishura mu muriro n'ibindi. ubu rero aravuga ati igikorwa c'ukwizera gitegerezwa gukorwa mu bubasha bwinshi, kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rihabwe icubahiro muri mwebwe, rishemagizwe muri mwebwe, hanyuma mushobore namwe guhabwa ubwiza muri we. Kiriya gihe umwami yavuze ngo data ntushemagize izina ryawe, ngo nararishimagije niyo yabaye nyinshi, ngo kandi nzobandanya kurishemagiza. ubu rero bivanye nk'uko izina rya data ryari mu mwana, kandi yari afise izina rya se rihabwa icubahiro nk'umwana. rero nabo bose bazogaragara nk'abahungu n'abakobwa b'Imana, bazobona intsinzi y'Imana kubw'izina ryiwe. uko rero izina ry'umwami niko rizosubira gushemagizwa muri twebwe. Amina. biciye mu ishengero, si ubushizi bw'amanga, iri ni isezerano, ijambo ry'Imana, kugira ngo izina ry'umwami wacu Yesu rihabwe icubahiro, rishemagizwe muri mwebwe. Amina. mushobore gushimagizwa nawe. intumbero ya nyuma ni uko izina ry'umwami Yesu rihabwa ishemagizwa muri twebwe, hanyuma natwe tukaba muri we dushemagizwe bihuye n'ubuntu bw'Imana yacu n'umwami Yesu Kristo. Amen. igihe tuvuga ku buntu bw'ibintu byose by'Imana, turapfukama rwose mu mukungugu, tuzi neza yuko Imana yatwemeye, yaratugiriye imbabazi, yaratwitwararitse, yaradufashije twebwe abarushwa, abatari bashoboye kwifasha, yaradufashije nk'uko byanditswe ngo ku munsi w'agakiza naragutabaye. umunsi w'agakiza Imana yarantabaye. Amen. yaragutabaye, yarankijije, nawe yaragukijije, yanyuguriye amaso, nawe yakuguriye amaso, yarabwiye, nawe yarakubariye, yaratubwiye ku munsi w'agakiza. agakiza karatujeko, hanyuma kumera hariho gushemagizwa, guhabwa ubwiza mu izina rya Yesu Kristo mu bizera. nk'uko ibyo byose byari muri Kristo, kandi biciye kuri Kristo yashobora kuvuga ati ubu rero nk'umuntu, ati si jewe nkora ibyo bikorwa, ariko data atuye muri jewe niwe akora ibyo bikorwa. Yohana 14:10. uko niko bitegerezwa no gukoreka ku mpera. nibyo mwene data Branham yari afise imbere y'amaso yiwe igihe yabona nk'akaroro ihema, hajya ahantu hato aho inkingi y'umuriro yamanuka. ntibyari binakenewe gusengera abantu, ariko binjira ari bimuga ku ruhande rumwe, bagasohoka ku rundi ruhande bakize. bagenda ku murongo umwe, bakagenda nk'uko bahawe ayo mahirwe. kandi turarindiriye ibyo bintu 100%. ariko umuhanuzi arashobora kandi kuvuga, kubwira umuntu wa mbere atisunze wenyine ubwiwe, ariko Imana ivugira muri we. mbega n'abahanuzi bangahe bibaje yuko bari mu byo Imana yabahishurira? ikibazo kandi carabajijwe, ninde umuhanuzi avuga hano? mbega niwe yivuga canke avuga uwundi? byakozwe n'intumwa 8:34. umuhanuzi ntiyivuga wenyine ubwiwe, ariko yavuga ibyagira bishike. ni nako bimeze
ku minsi yacu nitwashaka guteba ku mirongo imwe imwe y'umuhanuzi cyangwa tuyikuremo ikintu runaka tuzobona ikica gikoreka umwe wese azoca afata amerekezo yiwe ku mpera kazoba ari akajagari kuzuye hari uburongozi bumwe bw'Imana buri hano mu ijambo ryiwe ryera kandi ni muri buno burongozi bw'Imana dutegerezwa gucamwo amasezerano yose ayo Imana yatanze ku bw'ubuntu azoyasohoza igihe cyabyo n'isaha bizoba byashitse ngo asohozwe. Ibyo twasomye bizocika igifadika, ibintu byose tumaze kwakira bizogwira. Hanyuma urukundo rwa bene data ruzokura, byose bikure biduge, umuhemu w'Imana ashobore kuducecekesha, tushime, tube abantu biyumvira, hanyuma dushobore gutahura ikintu cyose twahawe kubwo ubuntu. Umwe wese ntabe aba akibona ikintu kimwe gusa, kubona icyo Imana yadukoreye. Ntihagire uwundi muntu araba abandi ngo arabe nimba arabakunzwe cyangwa badakunzwe. Natabuye ifoto imwe, hari umuntu yafashe ifoto inyuma y'igikorane, maze kuyibona naciye ndayitabura buno nyene. Yego, hazoba n'izindi zotabagura, ariko ivyo ntaco bihindura, kuko inyuma y'ibikorane bibiri, kimwe canke bibiri, umuntu arashobora kuba yarushe mu buryo bw'umubiri. Iyo rero abantu bafata amafoto uko umuntu yarushe cyane, byiza no kuyitabura. Ariko igihambaye nicyo nagomba kuvuga n'iki: ntituraba ku bintu by'inyuma, turaba ku muntu w'inyuma. Dutegerezwa kwigenza neza bamwe imbere y'abandi. Hariho umugani wo mu Bayuda uvuga ngo iyo abantu babiri bahaririye ibyo, kandi biba umwe ngo acabwira uwundi imbere y'umunsi uhambaye wo kwiyuzuza, ati ndakwifurije mu mutima wanje wose, ndakwifurije ibyo unyifuriza byose. Ubundi nawe yarazi neza ibiriko birakoreka, agaca amwishura, aca yishura ati urasubiriye. Yego, birashoboka ngo ndakwifurije n'umutima wanje wose ibyo unyifuriza, ibyo unyifuriza. Mu kiringo cy'ukunda nezererwa, ati birandyoheye, acamubwira ati urasubiriye. Mvuze ibi kugira ngo mbatwenze, kugira ntangize, ariko reka twisuzume turabe ikinyegeje inyuma y'iryo ryungane. Avuga ngo icyo ukeneye ko abantu bagukorera, icyo ukeneye ko cyose bagukorera, nawe kibakorere. Aho rero nta muntu n'umwe azovuga ati urasubiriye. Rero nta n'umwe azobivuga, ariko turashobora kuvuga tuti ego, nanjye ndakwifurije n'umutima wanje wose. Buba imvuga kuri, mbega twifurizanye iki bamwe n'abandi? Si uko Imana iduhezage cyangwa wifuriza ikibi uwundi. Coba ari ikintu kibi cyane, icyo coba kivuye ku mubi, by'ukuri bivuye mu mutima. Umuntu mwene data wese na mushiki wacu wese tumwifuriza amagara meza, kubaho neza n'imigisha. Kandi uko twumva ibintu byiza, natwe turanezerwa. Iyo twumva akaga turababara. Nivyo turashobora rero kwifurizanya n'umutima wacu wose ibyiza bishoboka, ngo ndakwifurije ibyo unyifuriza n'umutima wacu wose. Nitwashikira ahantu aho umwe wese azo kwifuriza icyo yifuza
uko bamukorera bakundwa. Aho rero ijuru rizoca ryuguruka, ntituzoba dukeneye gusenga ngo ijuru ryuguruke, rizoba ryamaze kuguruka. Imigisha izoza mu buryo bw'inkomezi. Nimunezerwe, Imana yatugiriye ubuntu bwayo, dushobore kuba inyegu yayo, yatubwiye mu buryo bufoboye, mu buryo bw'ukuri. Munyibuke mu masengesho yanyu, kandi umwami ahezagire. Hano bene data bakora batanga buri jambo, na cyane cyane Mwene Data Rusi n'abandi bose bamufasha, na mwebwe mwese mube mushima kubw'ijambo, mube mushima ko ari bene data baritanga kugira ngo duhezagirwe, ntihahimbazwe izina ry'umwami. Amen.